igikorwa cyo kwegeranya novuga bene gihugu no kwegeranya imvukira. Ubu turashima, mu ntango byari bigoye, ariko turashima yuko ubu turiko turafatikanya twese turi hamwe, tukaba twizera yuko ibyo tugiye kurangura mu mwaka turimwo bizonyaruka gusumba. Mu nkundi rero ndababwire mu ncamake ibyo tugiye kurangura muri kino kiringo cy'umwaka wa 2021 ushira umwaka wa 2022. Mu gisata c'indero turategura kubandanya twubaka amashure aho akenye no gusozera ayo twatanguye. Aha turavuga Ecofo Buremera tuzoyisozera, dusozere Inyankuba, tusubiremwo ishure rya Muhororo, twubake ubuzu bwa sugumwe Nyankuba, dukurikirane ko ishure ry'imyuga rya Murehe rihera, twubake ibirase, dusubiremwo ibirase byo mu Karugamba, twubake n'uruzitiro kuri Ecofo Kinama ya mbere. Aha twaratanguye fondasiyo, twifuza yuko uruzitiro rwohera. Mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi hatuvuga bikuru bikuru, tuzobandanya twigisha abarimyi biciye kubahimiriza kurimira hamwe no gutunganya amatongo yabo, ndetse icyo gikorwa kiba cyaratanguye nk'uko mubizi ku mitumba itandukanye. Turategura gushigikira abarimyi bari mu mashirahamwe mu kubaha imbuto z'ibigori n'imbuto z'ibiharage. Mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi muri rusangi, turategura gushigikira amakoperative biciye mu mugambi wa leta wo guha ingurane amakoperative sangwe ari ku mitumba yose. Aha twabamenyesha ko n'uburyo bwo kuzoshigikira kuzoha ingurane ayo makoperative bwamaze gushika ku makonte ya komine yacu. Tukaba turindiye intumbero ya leta kugira ngo ayo makoperative ashigikirwe. Hakaba habonetse imiliyoni 160, ni ukuvuga imiliyoni 10 ku mutumba. Mu bijanye n'ibidukikije, dufatikanije na FOMI, turiteguye kugwiza imivyaro y'ibiti vy'imikaratusi n'iy'amagereveriyo, bikazokorerwa ku mutumba wa Mageyo na Gisagara. Mu ntwaro ibereye, mu ntumbero yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu, turategura kubandanya twubaka ibiro vy'imitumba. Uno mwaka twategura gusozera ibindi biro 5 vy'imitumba. Aha twovuga ku mutumba wa Kiziba, umutumba Gisagara, umutumba Butega, umutumba Mageyo n'umutumba wa Magarure. Tukaba rero tubandanya turondera n'imibanza ku yindi mitumba isigaye kugira ngo nabo nyene bashikirwe. Turategura kwigisha abatowe ibijanye n'intwaro ibereye. Mu bijanye no gukomeza amahoro n'umutekano, turategura kubandanya twigisha amakomite arukimwemo bose ibijanye no kubungabunga amahoro n'umutekano. Turategura kandi kubaka ibiro vya komisariya y'igipolisi
muri komine yacu. Mu bijanye n'agateka ka zina muntu no gushigikirana, turategura gushigikira bantaho nikora bageze mu zabukuru, no kuvuga barenze imyaka 65 ariko ari bantaho nikora. Turategura kandi kubakira amazu ya bantaho nikora 16, no kuvuga imwe ku mutumba. Ibyo bikorwa ndetse tukaba twarabitanguye tuko turafyatura, hariho naho bamaze kuduza impome. Tugasaba rero ko imvukira n'abandi bose mushigikira kugira ngo uwo mugambi tuwushikeko. Turategura kandi gushigikira kubana yadushikira abantu nikora mu kubaha amakarata yo kwivurizako nk'uko twabikoze mu mwaka uheze. Mu bijanye no kugwiza akazi kugwaruka, turategura kubana yaduhimiriza ugwaruka kuja mu makoperative no kubaherekeza kugira ngo batunganye imigambi bashe gushikana muri ya banki y'ugwaruka kugira ngo baronse ingurane. Ndetse n'aha muri komine Mubimbi tukaba twarabitanguye duherekeza ugwaruka, batwiteze ko mu minsi ya vuba iyo migambi bazoyishikana. Mu bijanye n'inyubako zotuma ubutunzi bwa komine bwiyongera, turategura nk'uko nabivuze kusubiramo isoko ya Kinama, guca ibarabara Kiziba Mubimbi Gisagara, gusubiramwo ibarabara Kinama Mubimbi, n'ibarabara Gasozo Karugamba, gusubiramwo ikiraro ca Gasozo kiri kuri Muhunguzi kija mu Karugamba, mu bijanye no guteza imbere uburaro, mukamenya kandi turategura yuko mwijambo kubana yaduhimiriza imvukira ikomine ya Mubimbi yagarutse ku kijanye n'ubuhinga bwa none, aho yavuze ko bagiye gushira umuhora internet mu biro bikuru vya komine ya Mubimbi, kandi aho yagarutse kuco avuga yuko komine igiye gushigikira radio Impano FM nk'uko bari mu bijanye n'ubuhinga bwa none. Turategura gushira mu biro vya komine ubuhinga bwotuma internet ikora. Turategura kandi no gushigikira radio Impano FM kubana yadushigikira, kubera twaratanguye no kuyishigikira kugira ngo ikore. Mu magara y'abantu turategura kubaka amasoko 5 y'amazi ku mitumba ya Mubimbi, Gitwe, Kiziba, Magarure, Kigunga na Mageyo. Tukaba twaratanguye kubaka umugende w'amazi Kanobe Karugamba kugira ngo umutumba wa Karugamba uronke amazi. Ivyo bikorwa bikaba byaratanguye, bikaba bizotwara miliyoni zirenga 80 zofashanya n'ishirahamwe Enabel. Turategura kubandanya twagura ibitaro vya Mubimbi kugira ngo turonke iryo zina ry'ibitaro abenegihugu boroherwe.
turategura kwagura ivuriro rya Karugamba, ndetse kuba twaratanguye no gufyatura amatafari azofasha muri ico gikorwa. Mu mugambi wa leta wo kubaka amavuriro y'itabariro, muri uno mwaka twashizeko twifuza ko twokubaka 3. Aha ni Nyankuba, Magarure na Mageyo. Kubera umwanya ari muto twabiciye ku mayange, ariko muri make bene gihugu, iyo ni ya migambi twakura muri ca gitabo c'imigambi c'imyaka 5 ikiriza ku mitumba itandukanye. Aha rero tukabahamagarira mwese gushigikira iyi migambi kugira ngo ishigwe mu ngiro. Si musitanteri wenyene azoyishira mu ngiro, ibizobishira mu ngiro twese turi hamwe twese. Muri make rero turonse wo gutanga raporo ku bene gihugu, kumburegira ntaho twahuguje kubera ivyo twavuze vyakorewe ku mitumba yanyu. Turizera neza yuko mu mwaka uza dufatikanije hazokorwa vyinshi gusumba. Nk'uko ro mwavyumvise, ibikorwa vyakozwe ni ingufu za bene gihugu n'uburyo bwa komine ahanini, mu gihe kubera abafasha ntibabaye benshi. Uheze ariho hari himbazwa umunsi mukuru wahariwe gushigikirana mu Burundi, yaboneweho kandi kugaragaza ingene imitumba yagiye irushanywa muri ico gikorwa cyo gushigikira banaho nikora, aho imitumba 16 yose yakoze umutumba uza imbere akaba ari umutumba wa Mubimbi. Reka navyo nyene twumvirize ingene yabishikirije ku rutonde gukungene bagiye barushanwa mw'ico gikorwa cyo gushigikira banaho nikora. Bashigikirwe tega amatwi. Aha rero umuyobozi wa tubamenyesha yuko ibiharuro mfata kibanza twashoboye gushika kwejo ku munsi wa 5, umutumba uzi imbere wabiciye umutumba mu 444 n'amajana 620. Umutumba wa kabiri ni Kigunga, kabashe kwegeranya 373 n'ijana. Umutumba wa gatatu ni Muhororo,